Mwiriwe canke mwaramutse umunsi bivanye n'ahatumbereye. Ndabaye kaze cyane kuri no chaîne yanje Apple Business. Amazina yanje nkaba nitwa Apollinaire Nikampaye. Ino chaîne yanje nkandashisha ku bintu byinshi bitandukanye, ama video ajanye no kwiteza imbere, ama bijanye n'ikibano, ibijanye n'indero, ibijanye no kubatera intege, nico niyemeje. Bamwe wese arahitamwe ivyiwe je nahisemwe ivyo kugira ngo mfashanye namwe ibigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero hari akabazo mfise, nakabaza ariko kandi novuga ni kiganiro ariko kirimo akabazo. Mumbabarire no munsi video ngiye kuzana sizo sanzwe nkora, ariko video ngizo sinkunda kuzikora, ariko nakabazo ngiye kubaza yo uri kuranyumviriza. Uno munsi nagahariye abigeme kumbura gukurikiranaho, nzobaza abahungu nabo ibiberekeye, ariko no munsi ndashimye kuvuga abigeme muri rusange, ariko n'abahungu nta kabuzi no video itabaraba. Ariko no munsi kibazo gihagaze kubigeme, nubwo n'abahungu kiza kubakorako, ariko gihagaze kubigeme cyane cyane. Rero nabahaye ikaze muri kino kiganiro, nimuze gutangwa muyumvize no video, ndazi yuko ifise akamaro kadasanzwe. Kuri no munsi uri hejuru nagomba kubaza, kubera ikiyo umukobwa muri rusangi, abakobwa si bose ariko bamwe iyo akundanye n'umuhungu canke agomba kundana n'umuhungu, kubera iki keshi we wamwigeme ubanza kumenya mbega uno muhungu akora iki, ubanza kugira amakarikire ibiharuro, mbega uno muhungu akora iki, mbega aronka amafaranga nagute ku kwezi. Ni ibintu mpora numva, ndavyumva muriko murabiganira, ndavyumva abandi bariko barabiganira abahungu canke abakobwa, ugaca mu mukobwa ariko avuga ati urya muhungu akundanye n'umuhungu, ile engineer, ile banquier, ile ibintu bitandukanye, ile travail à BOB, afise ibintu bigiye bitandukanye, akora muri Bankobu, akora mu banki, akora amafaranga, no mu engineer akomeye cyane, no muganga akomeye cyane. Ces histoires là akumva kubera ikivyo biharuro, just ugasanga nyene atangiye kugira ibiharuro, mbega ndetse ivyurumva bareka abijanisha no mu rugo, akavuga ati mu rugo tuzoba turonka amafaranga nagutya, nitwabana kwakora muri banki ku kwezi azobahembwa umuriyoni, tuzoba turonka umuriyoni mu rugo, nanje naronka 500, tuzoba turonka 1,5 million. Pourquoi c'est calcul? Pourquoi c'est calcul? Sinzi uko mubibona, ariko gasa nyine uko abona ko arakarikira, kavuga ati tuzoronka yangana gute, ivyo ntihagace bijanisha n'urugo bazubaka, kwa rugo ruzarufisa amafaranga canke utazoba ruyafise mu gihe umuhungu atacakora. Kumva ati umuhungu ujyanye akora bisanzwe, akora 200 ku kwezi, akorera sase nkani mire, aciye umva yuko urwo ruzogenda nabi kubera ko uwo bagiye gukundana ntaca afise. Ndetse si umukobwa wenyine, n'abandi bakobwa b'abagenzi biwe canke n'inshuti mbe washaka bagiye batandukanye, ugasanga ariko bavuga bati mbo akundanye umuhungu nta kazi akora, umuhungu nyene bimeze nabi. Ubwo rero baca bagomba kuvuga ko n'urugo ruzoba rumeze nabi, bakavuga ati nta kintu rya muhungu bakundanye, nta kintu, nta kazi afise, akazi afise nako ni kabi. Rero bisigura ko kubaho bizobagora, ivyo bintu vyose bakavuga ko ari ntambamye. None ko burya nivyo, uno munsi umuntu ashobora kubaka urugo ata amafaranga afise, ariko ejo ugasanga amafaranga arayafise. Uno munsi ushobora kubaka ata ufise, ejo ukayaronka, ukubaka uyafise, ejo yose akagenda. Twama twabibonye, ugasanga n'umuntu n'uno munsi umuntu ashobora kuba afise amafaranga arenze, afise amafaranga ashika 500,000, ariko ukazosanga harageze igihe amafaranga ntayagifise, asigaye akenye. Amafaranga yakindaro arimuka akaja kwa naka, ntiyama hahandi. Uno munsi ari wanje aja kwa naka,
ari wawe no munsi akazi wanje, ari wawe no munsi ejo akazi wanje. Amafaranga nta formule. Ku bwanje rero nkabona yuko ico kitotuma umuntu aca urubanza avuga ati wapi, kubera ko utaronka amafaranga menshi ku kwezi bisigura ko ibintu bizogenda nabi. Amafaranga si ikintu gihoraho, araboneka kandi arabura. Uno munsi utafise azoyaronka, ariko gasanga dekarikire. Arafise inzu yarubatse Bujumbura, afise inzu Gitega, afise inzu Ngozi, afise inzu ku hari imeze neza. Ntwarure ko ejo nzi ishobora kuzamwo, ishobora guterwa n'umucanwa igasha, mugasiga atanze umufise mugapanga. Izo zose ntubiharure. Pourquoi c'est calcul? Afise ibi ntawe mugisha, aratunze ameze uku, ugasanga arakenye. Uyu nta muntu yose no mwemera, ntaca afise. None burya koko ivyo biraza gutuma ukuvuga rugenda neza? Nico umuntu yovuga ati ndahagaze ko bizogenda neza, kubera ko urugo ruzo rufise uburyo. Ntango zifise uburyo usanga zibayeho nabi kazi zifise uburyo. Ariko gasanga abantu ataburyo bafise, abantu bibereho novuga ko umunsi ku munsi usanga no gufungura bigorana, ariko twose bakadusangira ukadusanga urugo rwabo ni rwiza. Pourquoi c'est calcul? No kuraba rero na karagaciyemwo. Si video nkunze gukora cyane, ariko nashimye kudusangira kino kiyago. Sinzi namwe uko mubibona, mubimbire muri commentaire niko bimeze. Mbega birakwiye guhinduka, mbega vyoguma gutyo, nivyo gutera intege, nivyo kugwanya? Mubimbire muri commentaire dusangire kiyago namwe, hanyuma numve ko shobora kuba nihenze canke ntihenze, hanyuma ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Nawe rero kuraba neza. Ubundi kubwanje mbona nimba hari n'umuhungu canke n'umukunzi, nzovuga ryari abahungu nabo no musi nashimye kuvuga umukobwa, ariko ashaka ko n'umuhungu kabona ko umuhungu ariko arapambana ivyo ashoboye, agwa vyuka akora, ahura n'ibibazo, agira uku, afise ivyumviro des idées claires, umva ko zifise ihangiro, ivyumviro bifise aho bigana, ivyumviro vyumvira iterambere. Ubona ko uvuga uti il est construit, arubatse mu vyumvira ameze neza, il a des idées zigaragara, birumvikana neza yuko ashobora gutera imbere. Ku bwanje ivyo birahagije, kuko hari abavuga ati aho vyiriwe siho birara, aho biraya siho vyirirwa, amafaranga arimuka. Ivyo vyose uvuga birimuka. Nimba ile ya docteur no musa ashaka ko ari mu docteur yambwa amafaranga menshi, ejo vyoshika akagwara, ntaba kija gukora, ntaba gihembwa. Mu gihe mwasugurwa rushingiye kuri ubwo buryo, mushingiye kuri izo vyumviro vy'uburyo, mu gihe butazoboneka bizogenda gute? Nahawe rero kwibaza ugakora umwe wese. Simba mvuze ngo korera kuri ibi, korera kuri ibi, ariko wowe umvise no video urashobora kuba nawe ukavuga uti jewe ku bwanje vyogenda gutya, hanyuma ugakora kuca umutima wawe ukubwiye muri rusange. Ntawe ntegetse, nta no wese uzuguye icyumviro ciwe, umwe wese arafise umutima umuyobora, uraheze ugakora ico wiyumvamo. Ndagushimiye cyane wewe wabanye nanje muri uno mwanya. Video wayumvise, mbwira muri commentaire namuce mu vyumvira ko, ukaba utaragira s'abone canke follow canke subscribe, bivana telefone yacu yandika kuri no chaîne yanje Apple Business. Uraho bikore, uzoba unteye intege, uzozironka video zanje ko zigiye ko, hanyuma nanje mbandanye kurondera izindi nshasha, mbandanye mpiga ivyumviro, ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Ndabashimiye, mwakoze.